rya 13 y'ukwezi kwa 11 aho twaramutse tumenyesha abo mu gihugu cyacu ndetse nabo mu karere yuko uno munsi bagira tumenyeshe ko dutanguje ihanishwa y'amahinguriro aho tuzokwerekana ibyo dusanzwe turangura. Ihanishwa rero twise salarié ni ikimenyetso cyerekana aho ubugira gatatu ko twabitanguye mu mwaka wa 2018 ubugira gatatu twerekana ibyo duhingura, twerekana ubuhinga dusanzwe dukoresha amahinguriro yacu, twerekana n'abantu basanzwe dukorana yaba partenaire ba association n'abasanzwe bagize association nyene abona n'amahinguriro. Iyi salon izotangura ku gihe cya 17 iheze igihe cya 19 ije mu bihe bidasanzwe aho muzi mwese yuko ikiza coronavirus cyateye ku isi yose ndetse n'igihugu cyacu kitavuyemo. Muri ibi bihe rero iyi salon izoba tuzogerageza kwerekana uko bihe byifashe, twerekane ikibanza c'amahinguriro mu Burundi mu itunga ry'igihugu, aho tuzi neza yuko mu mwimbu ugize igihugu cacu igisata c'amahinguriro kitarenza ibice 17% ndetse kikongera bikaba gitanga akazi ku bantu batarenga ibice 2%. Uyu ni Olivier Suguru, umukuru w'ishirahamwe ry'abanyamahinguriro bose bo mu Burundi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, ariko rero n'abanyamitahe bamwe bari batumiwe. Aha rero ngo ni mu ntumbero yo kwitegurira ihayanishwa gurishwa ritegekanijwe mu kwezi kwa12. Iri rero rikazokorwa n'aba banyamahinguriro nyene. Olivier Suguru yahavuye yishura ku bibazo bitari bike by'abamenyesha makuru, harimo mbere utugorane dushobora kuba twibonekeza muri iryo shirahamwe, ariko rero akavuga ko no muti watwo uhari. Twongere twumvirize Olivier Suguru. Mbere yerekeye iby'umuyagankuba uko uheruka twavuze yuko bitumye igisata c'amahinguriro kigira ingorane wari uko dufise umuyagankuba udakwiye. Muri ico kibazo rero nagira ngo ndamenyeshe yuko umuyagankuba uno munsi ari mu gihugu kandi umuyagankuba ukwiye, kuko namwe murabibona yuko ibintu by'amadelestage bitakiriho. Ico novuga c'uno munsi icashoboye gisigaye gukorwa n'uko hari umuyagankuba atari mwiza. Umuyagankuba nawo bikaba biva ku bintu by'amaligne de transmission, bimwe by'amasinga zitwara umuriro, aho tubajije muri za registre zatubwira yuko ibyo bintu biriko birigwa kugira ngo babihindure. Ivyo navyo rero bice bituma amamashine dukoresha ashobora kugira ibibazo. Turifuza kandi twibaza yuko ico kibazo kizotora igishuko burundu. Ikindi gisigaye ni uko umuyagankuba utangwa mu mahinguriro ugurishwa ku mafaranga y'umurengera, kubera ko uyu muyagankuba ari umuyagankuba w'amagroupe électrogène. Mugabo turafise icizere kubera ko hari amabaraje menshi ariko arubakwa, amabaraje hydroélectrique azoshobora kuzoduha umuyagankuba w'ibiciro bitoyi, bigaca bituma ibiciro bya porogaramu n'amakuru ya production agabanuka. Ikibazo cya kabiri yabajije ati n'ubuheruka igisata c'amahinguriro twabwiye ko gisahiriza ibice 12%, none no munsi tuvuga yuko atacahindutse ari ibice 12%.
nivyo nta kirahinduka kuko umwaka umwe nta kintu na kimwe gishobora cyamaze gukorwa kugira ngo bihinduke. Igisata c'amahinguriro si igisata uvyuka umunsi umwe bukeye ukaba wamaze gukora ibintu byotuma gihinduka, kuko bisaba ama-investment itari minini, kubaka amahinguriro, kurondera n'imitahe baza kusahiza muri ico gisata, ivyo navyo bimara imyaka myinshi. Hanyuma ikindi nuko nk'uko nabivuze, iki kiza coronavirus gicafashe na buhoro buhoro kugira ngo hagire byinshi bihinduka, kuko mubizi imbibe z'igihugu zari zugaye. Ikindi nuko abantu badashobora kuja hirya no hino kugira ngo ico gisata abantu baze kubihumira, mugabo turibaza yuko bizohinduka. Byerekeye amafaranga y'agaciro, nibyo sagaseseshwa muri amahinguriro akenera cyane amafaranga y'agaciro kugira ngo agure ivyankenerwa, kugira ngo amahinguriro ashobore gutransforma kuronka bya produit. Twarabivuze muri salo iheruka ko mu bibazo bihari ari ikibazo c'amadevize, amafaranga y'agaciro. Atuno munsi bimeze gute? Ikibazo ntikiratora inyishu burundu, mugabo ico nobemerera nuko mu mafaranga y'agaciro ari mu gihugu, abantu ba mbere bafise amahirwe yo kuronka amafaranga y'agaciro ubwa mbere na mbere amahinguriro arimo. Ica kabiri nuko tubona ko ari politiki leta ikashira mu ngiro yo kugerageza gushora ibintu guhingura mu gihugu hanze kugira ngo duce kuronka amafaranga y'agaciro. Ivyo rero bizotuma n'ibibazo bisigaye bishobora gutora inyishu. Ndagira nshobora nongera mpamagarire n'amahinguriro asaba akorera mu gihugu yuko hari ivyigwa biriko birakorwa na ISTEBU, barabamwikiye ibyo kuzuza, bavuge umwimbu bafise, ibyo bashobora gushora hanze, ibishobora gusigara mu gihugu, kugira ngo Ministère ya Commerce et Industrie dushobore kubibaha ivyigwa ariko barakora bizodufashe kugira ngo ibintu dushobora kuba dukora duhingurira mu gihugu hagati dushobora gushora hanze babidufashe. Ndetse mu rugendo n'ico mukuru w'igihugu yagize mu gihugu ca Tanzania Kigoma, twashoboye kubonana n'abadandaza bo muri ico gihugu bifuza kurangura ibintu duhingura mu gihugu cacu. Ivyo rero birashobora kuja mu ngiro, barumvise yuko ari n'ubwato buzoshobora kuza kuri Tanganyika, bizodufasha kugira ngo ibyo duhingura dushobora kubishora hanze. Ariko rero ku bantu cane cane bifuza kugira amahinguriro mashasha canke bifuza kugira ama extension, ndagira ngo ndabatangarize ko abazoba bakeneye amafaranga y'agaciro bazoyaronka imbere y'abandi. Ico rero ikibazo tuzogitora inyishu. Urugero amahinguriro y'iwacu rugeze ko dushoboye kuraba n'ibihugu bisangiye isoko rya Afurika y'ubuseruko. Urwo rugero sinovuga ko rungana kuko nta vyigwa birakorwa, ariko ntituri mu ba mbere kandi turi mu ba nyuma. Cane cane ni ukumenya ko ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, cane cane igihugu ca Kenya arico gihugu ca mbere, hagakurikira ibihugu bya Tanzania n'Uganda. Mugabo turafite icizere yo gushobora kuduza cane, kuko twe tukija muri iyo soko rusangi hariho amamekanisme yashoboye gushirwa mu ngiro kugira ngo bifashe amahinguriro y'iwacu nayo ashobore gutera imbere, kuko ntitufise ubutunzi bungana. Uko ibihugu bitanga ubutunzi niko n'amahinguriro atanganya ubushobozi. Abamambe bayibo babizi, hari ibintu
ya harmonisation y'uko biraba yaba by'amakori yaba by'amatarife serekome twamaze tubitangamo ndetse la contribution hari ibyerekeye by'amaproduits sensibles aho usanga bamwe bafise ibyo bakoresha mu mahinguriro iwabo ugasanga ni produit fini mugabo y'uco basanga ni matière première. Ivyo nabyo byagiye mekanisme zagiyeho kugira ngo ibihugu bitanganya amaekonomi n'amahinguriro bashobore kuronka umwanya wo kwitegura badasubiye inyuma kugira ngo bazoshobore gushikira abandi. Nta ngorane rero ntabwo batubwira kuko izo mekanisme zaragiyeho kandi zamashyirwa mu nzira mu ngiro uko umwaka utashe itariki 30 uheshi bikaba byaje gukorwa ku buryo itariki ya mbere kwezi kw'indwi bija mu ngiro. Turifuza kandi turabishyize yuko zoshobora gushikira abandi batemeye gusohoka. Nivyo rwa gatatu nk'uko bivuze dutegura ibihanishwa aho twerekana ibyo zari duhingura muri salon industrielle rwa gatatu. Niba mwagiye murabikurikirana imisi yose iyo tugize salon industrielle turekana ibyo turabyo dusanzwe duhingura akarusho ni kenshi cyane. Nk'uko nabisiguye umwanya wese akarusho ka mbere ni uko bifasha ko secteur privé secteur industriel ija hamwe n'abadecideurs politiques donc de société publique kuba turabiri hamwe aho tugeze niyo turaje. Mwumvise yuko nabariye ko mu objectif ya dufise ya deuxième édition harimo gushira mu ngiro politique y'amahinguriro. Mwumvise ko leta mu migambi izorangura muri plan d'action y'uwo mwaka babishizemo nicerekana ko habaye intérêt iyo deuxième édition. Icya kabiri twama twigira hamwe amabusitani intambamyi zihari kugira ngo igisata c'amahinguriro gitere imbere. Hakaba ivyigwa hakaba amateme hakaba rekomandation. Ivyo navyo byarabaye kandi hari ibibazo bishobora mu ngiro hari n'ibikoresho mu ngiro. Iyo ni avantage. Ati none kubera iki PIB muri PIB contribution y'amahinguriro idahinduka? Ikibazo rero nacishuye reka ndabisubiremo. Biracari ibice 10% ariko bizohinduka. Mu byatumye bidashobora guhinduka nuko ico gisata ni gisata ama investment bitari ishirwamyo bifata igihe kirekire kugira ngo ubone ibyahindutse. Ndashaka gutanga akarorero hari industrie shasha ikora imiti bona. Iyo industrie yatanguye umwaka bikiri ku rugero rwo gutangura gushika izoshikane ahantu idandaza imiti mu gihugu no kwishora hanze bizofata umwaka. Mugabo umufarumasi yaje kurangura imiti mu Buhindi akayizana ashidandaza. Igisata rero c'amahinguriro cyo kimwe ni igisata gikenera bitaye minini, ni igisata gikenera kuryohora ibintu kuja ku standard ushobora kudandaza ikintu kandi ongeza umwimbu n'akarorosho gutanga. Tubyizere yuko rero kubera ko habaye ikiza coronavirus byatuje byinshi. Hari imigambi ihari, hari imigambi yo gushiraho igisata cyo gufasha ubumenyi bya académie industrielle bashobora mu ngiro twabitanguye. Hari imigambi kugira ibintu byo kwerekana ibyo duhingura n'amatariki yahinguriwe ko bya date de promotion bitashoboye kuja mu ngiro byabujijwe n'uko abahinga batsakuza kudufasha batashoboye kuza mu gihugu. Mugabo n'ubuye imihora yuguruwe ariko twiguruwe dusubira kuvuga nabo bantu kuko turafashanya kugira ngo baze gufasha amahinguriro banagute biteze imbere.